Mosi numwe mu bakinyi beza bari bahari mwino projet cyo kimwe nk'aba Rikao Faustin cyo kimwe nk'aba Edson n'abandi bose. Uno munsi isoka rya Mosi Nduwumwe ubwo haraho rishimikira kwiruka kuri Primus League cyo kuri Igikombe cyo cyose no mwaka muri Flambeau Centre. Ubwo Paris Sahabo uno mwaka hari ibikomeye yotumwa na Flambeau Centre inyuma yuko buri mukinyi wese mwiza mwino projet yasigiwe na Dodo ariko arasohoka. Ndakwibutse ko basoye Edson n'abandi bakinyi mugabo reka twibukanye amazina y'abakinyi binjiye niyo bavuye. Barinje Juvenal Maripango. Uyavuye muri Centrafrique muri equipe bita Stade Centrafricain do Bangi. Barinjije Semere Nizigimana Ismail avuye muri Etincelle umusore kira message ngozi. Barinjije umusore witwa Ekofo Mosengo Gires avuye muri DCMP cyangwa se DCM Matema Mapembe hari muri Kongo. Sivyo. Barinje kandi na Nadira Elvis Rusango avuye muri equipe ya muri Les Aigles du Congo. Babiri bavuye muri Kongo. Umwe nivyo Semire wewe no Primus arayimenyereye twarabigarutse ko nundi avuye muri Centrafricaine. Basoya abakinyi batatu bari bamaze kunwana nino projet. Twarabonye uburyo Edson naba yasohotse equipe igasiragoringa kenshi nzi ko mwabona ko Mosi Nduwumwe kenshi yakoje numero 10 naho rimwe na rimwe musatiriza yaca ku ruhande. Sivyo mugabo hagati mugabana ko rimwe na rimwe Dodo yaramukoresha. Bino se ntibishobora gushira mu kangaratete mission ya Paris cyane cyane ko biri kose nimba Flambeau Centre kisora baro bakinyi nimba no musinga Black Stars ize gusumira muri Flambeau Centre nuko hari ivyo babonye mu makinyi wa Flambeau Centre ubwo bahura muri CAF Confederation Cup bisonera ko gusohoka kwa Flambeau Centre baje muri CAF Confederation Cup naho batageze muri mu nkino z'amatsinda hari umusaruro vyabahaye kuko muri Primus League Burundi equipe ya muri Primus League Burundi usohoye umukinyi hari ikindi kintu bawinjije hamande y'ibikombe uno munsi Paris Sahabo ko fashe equipe muri phase retour nabo mufashije yoba bamenye no projet kandi beza mwino projet muri amezi 6 bariko barasohoka ubwo hari ibikomeye Flambeau Centre yoba yotuma Dodi uno mwaka cyo nko kuruka kwa nako yotuma Sahabo cyo nko kuruka kuri Primus League na Egre na Boamuru ndetse n'ikindi gikombe cya Coupe du Président gishobora kubashyira muri Coupe de la Confédération. Ubundi ibintu bikozwe na Flambeau nibijanye n'urudandazwa kuruta ikindi kintu cyose. Man biragoye kuronka Mosi Nduwumwe muri Primus League. Mu bakinyi ndavuga bamaze gusinyishwa mu equipe. Ubundi vyari koroha kuvuga ngo usohoye Mosi winjije canja. Naco vyari bitwaye kubera ko nawe n'umukinyi mwiza. Byari byoroshe gusohora uyu mukinyi hanyuma ukinjiza ikigongo gica ku ruhande kuri nimendwi muri Vitaro Football Club gikinisha ku bafunisha. Token. Byari byoroshe kumva yuko ataco bitwaye kusohoye Mosi Nduwumwe winjije umukinyi. Jewe Mosi Nduwumwe ndamuze nka wa mukinyi tw'umutabazi muri Flambeau bivanye nuko Flambeau Centre nimwe muri equipe zinanigwa cyane canke zigogwa cyane n'ibintu bijanye no gutsinda ibitsindo. Mosi Nduwumwe ni wa mukinyi yarahari nka solution yo gutanga ivyo Flambeau ibura. Rero biragoye cyane gupfa kumva umukinyi wari wose yuko ashobora kuza kumusubira hanyuma ibintu bikagenda neza. Batakaje Rikao Faustin mukinyi yasa n'uyoboye hagati muri projet zi equipe batakaje umukinyi yitwa Edson nawe ni gutyo nyene yasa n'umukinyi yamaze kwigaragaza. Batakaje umukinyi yitwa Mosi Nduwumwe yarahasigaye nk'umwe mu nkingi nkamba mu busatirizi bwa Flambeau Centre nagaragara nk'umukinyi umwe Jeno kwitumwe rukumba afisa akamaro gakomeye ariko aramarira Flambeau Centre bo muhomba bakavuga bati kibazo kiravutse kuko uravye Nyandwi ukaraba ndavuga Nyandwi Mega Kiza ukaraba Mbocha waja kurundi ruhande ukaraba Roy siba bakinyi bari basiguye ikintu kinini muri Flambeau mugabo Mosi yari byose mu busatirizi bwa Flambeau. Rero guhomba babakinyi ni ibintu ku buyobozi bwa Flambeau bategerezwa kumenya ko
bishobora rimwe kutaberera canke kuberera. Bano bakinyi basinyishijwe muri ekipe naragerageje kurondera bijanye n'uburyo bakina ama match bakinye. Sinashoboye kubitora neza ngira ngo nzobandanya ndondeza. Mugabo atavyishino kuri Rwanda ndavuga. Iyi ekipe no kuyihakanya tukaraba ivyo ishobora kugerako. Ico ntipfuza canke ntabona bakwiye gukora no gutera igitutu saba Paris. Bamusaba Mu gihe bamusohoreye bamwe mu bakinyi canke umwe mu bakinyi bari basigaye muri projet za Flambeau du Centre. Nivyo aracafise ko bamuguriye abakinyi bane. None we yabaguze. Arabazi nyabakinyi ko yabasanze muri equipe ategezwa bamumenyereza mwiza. Nivyo subwo niyo mpamvu ndakubwiye ntara makenga gusa birashoboka. Kuko iyi equipe yarigeze gutakaza Bibe, iratakaza Ari, iratakaza Paplay, iratakaza abakinyi benshi pe. Beni rakoze urugero rwero kwa Amara subira hasi. Muga iyi equipe yara survive inzira baho kandi bandanya kwa muri equipe za mbere. Niyo mpamvu mvuga ngo birashoboka ko equipe ya Flambeau du Centre yoguma ihangana na cyane kumumenyereza cyane ko ino mpinduka injanye n'umumenyereza mushashe atarasanzwe afise ibintu yamaze kubaka muri Flambeau avuga ngo birapfuye. Ariko kandi mu gihe bitona kunda neza bategezwa ku trusting no mugabo bahaye akazi yitwa Sao Paris n'umumenyereza mwiza bagatrustinga process. Nimba abakinyi bamuhaye batari ko barafitinga n'ivyo yipfuza. Aba presente projet y'ivyo ashaka ko bamukorera hanyuma amakinyi beza ashobora gukoresha. Kuko ikibazo ca mbere bahuye naco no kudaha umwanya canke n'amafaranga umugabo witwa Dodi kugira ngo aje kwisoko asoma abakinyi bashasha. Eddie, ama equipe yo mu Burundi amwam, simvuga ama equipe yose. Amwam. Reka wanashaka ndanayavuge mu mazina. Aigle Noir Flambeau du Centre. Niyo yonyene mbona yamaze kubona uburyo bwo kuronka amafaranga muri championnat y'uwacu. Ibi navyo biragaragazwa niki? N'umukinyi yinjiye mu kwezi kwa mbere muri equipe ya Flambeau du Centre. Ntibamubwira ngo ingo dusinyira amezi 6. N'imiburi amezi 18. Saison zibiri. Iya mbere n'ivyakunda. Ntituronka isoko. Iya kabiri uzokina turiko turakwinginga wongere kiyindi kugira ngo uzosohoke turonsa amafaranga. Equipe ziriko zirabikora rero nizihe? Ni Flambeau du Centre, ni Aigle Noir. Utakaje Dodi directement winjijemo Paris. Iyi ni sinye yereka abantu ngo ntuzanye umumenyereza wo kuza komente na equipe cyangwa kubona ibibanza byiza, uzanye umumenyereza wo gushaka ibikombe. Kidi ibikombe ni Primus League, ni Coupe du Président zifasha ya ma equipe kwitabira amahiganwa ya CAF. Sivyo? Mbere kuri Paris yinjira agiyewe egare ko Flambeau du Centre bashaka igikombe. Iri ni zino tubwira ngo dufashe kuguma muri champion. Wazana Paris umubwira ngo ushaka ikibanza ciza? No. Paris mu vy'umu presentari ya kuri table agomba kuba ari akantu kavuga igikombe. Sivyo? Hataba mwuko kumusuzugura nawe yumve ko ibintu mutumye ari ibintu bizima bifatika, nawe ugomba kumuha ibintu bifatika. Igikombe d'abord bica bidutwara directement ku nkino za CAF. Twaye champion ugiye muri CAF Champions League, utwaye Coupe du Président ugiye muri Coupe de la Confédération. Sivyo? CAF ikintu iha Flambeau du Centre canke Aigle Noir niki canke Vitaro canke Bumamuru canke undi wari we wese ariko yabiteguye neza, ni visibility y'abakinya afise. Sivyo? Iyo visibility ikazana n'amafaranga. Eddie yahora ari 50,000, ubu n'amafaranga n'ibihumbi 100 by'amadolari. Sivyo? Umutumye igikombe bujya sico washaka, we washaka ari amafaranga, ariko ari amafaranga guhana na visibility y'abakinya ufisa. Izo si nyungu zibirohejeje kuronka mu mwanya umwe. Amafaranga urayaronse kubera ko witabiriye inkino nyafrika, ariko na visibility ku bakinyi bagufashije gushika aho hantu urayironse. Wowe equipe wasinyishije abakinyi kuva ku myaka 2 kuduga witwa Flambeau du Centre canke Aigle Noir, bivuye kuri visibility gica gikurikira ni soko. Bukuru Keita ama equipe yo muri Portugal agomba kujana. Kevin Cho yitungiye ama equipe muri South Africa agomba gutwara. Mosindu umwe ma equipe muri Tanzania yaratwaye.
rikawo 4,500 y'amadolari ekipe irabitse mu mufuko kandi ku masezerano y'amezi 6 yarasigaranye sivyo bivuze ngo hari ama ekipe nabe na ama ekipe bamaze kubona ko mu mupira w'u Burundi wemvestishije nawe ugakora iyo investment amafaranga urashobora kuyaronka ariko mu gihe ubikoze muri plan nziza isomeka uzosinyisha umukinya amezi 6 umwaka umwe agenda gusigiye iki ibi ndabitanga akarorero ku mugabo yitwa Chris Nedibishazo iyi soko yo mu kwezi kwa mbere hari ekipe yari yamusari ishaka kumutwara baraganira umukinya uravyemera kuza ndaza bageze kuri ekipe ati reka umukinya nawe dutanga umukinya ati nyabuna mu ndeke ngende mwe murabona ko mfise amasezerano no muraronka udufaranga nanje nje kwiteza yari ekipe hano oya yo hanze y'igihugu ya ekipe iti guma hano dufasha amezi 6 zopfa umugendo uri free eske Musongati na Flambeau ntumva ko ari ama ekipe arondera ibintu bibiri bitandukanye bivuze ngo Musongati n'ubwitotwara ico gikombe kirondera igikombe yoyo kwabwo ati by'amafaranga mu vyihoze two turondera igikombe ari ushobora ko bazogitwara oya si n'igikombe naho boramuka bagitwaye aba bakinyi bo bogitwara mbwa kandi ushaka baza kugenda bayisigiye iki yarondera Christine yashize offering anagute kuri table ya Musongati uko yo bingana kose Eddie uyu n'umukinya yarasigaranye amezi 6 muri ibaze shana na Crystal Palace basohoye magiye kuri 20 million kuri 20 mane gusa Musongati rero batakugira kubona rikawa bamuriye mwangahe 7,500 7,500 4,500 sumukinya yarasigaranye amezi 6 arano ndakubwira ngo iyi ekipe yitwa Flambeau du Centre kubijanye rero na course ye titre n'ubundi stili gumamwe kuko iyo bashaka kuyisohoka sivyo bari gutakaza Dodi bagaca baje kubwira Hussein ati wewe uvuye muri ekipe ya Kizuka Mandarine ngo dufashe na Karorero bari guca baja muri Lumière de Moire bakabwira Job ati ingudufasha bari guca baja handi bakavuga ngo ingudu n'igitega bariyo sivyo kuja kubwira ba Jumaine bari kubwira Jumaine ingo ariko kubera kukeneye profile izi neza ico gutwara ibikombe arico ico bisobanuye ico woronka mu kugira umugabo nka Paris niyo mpamvu bamushize hariya ariko bakavuga ngo twe twatwaye Coupe du President baduhaye $50,000 vy'idolari sivyo tudandaje rikao tudandaje mu playmaker wacu twari dufise Edson Munaba tudandaje Mosindu womwe amafaranga aba bavuyemo niduteranya ko aya turonse twoja hanze tukazanamwe abakinyi 2 canke 3 nitwaba abanyamahirwe bikadukundira turagaruka kuri kimwe mu bikombe turiko turagwanira uyu mwaka ibaze Flambeau du Centre yamutse twaye Coupe du President uyu munsi Edi si 50,000 uyu munsi ni 100,000 Sami ni 100,000 bica biva kwa vya 100,000 bafise abandi bakinya bafise amasezerano y'imyaka 2-3 hariya visibility direct kidi visibility isoko direct amafaranga araje waronse 100,000 igikombe wagitwaye uradandaje n'abakinyi muri ya mafaranga winjije fatamwo winjije 500 na Karorero vy'amadolari fatamwe 200 cuja ku isoko nawe usubire wubake Edi nyeniteka bivuze neza ati umupira ni business abatanguye kuyumva rero ni Flambeau du Centre ni Aigle Noir n'abandi bazotangura kwabura uyu muco wabo bagatangura kwiga ingene babikora inzira nziza yo kuronka amafaranga no gutwara ibikombe mu Burundi no kurondera uviza iriya kafa uti rero n'ubundi rero ku gikombe ca champion bariyo Paris ariyo gute ko ari gutakaza abakinyi bakomeye okay nawe yarinjije tuvuge ko bano bakinyi 3 babiri bavuye muri Congo bavuye muri Centrafrique muri Centrafrique nivyo bari guhangana na equipe izihe bamuru ntabakinyi atakaje mugabo kabona ngo nabo ingufu nyinshi iri kwaya waye sivyo iriya muri munsi no impamvu zirenze zinezotuma mu gikombe ca champion ndayikura mu uyu mwaka hari nande bakorega ko hari ashaka ari undi mukinyi muri Aigle Noir kimya ataramenyekana ashaka gusohoka
inyuma ya oya reka tube clear biramutse bikunze Ehe. bukuru kitaraje muri Portugal ya biramutse bikunze Kevin Cho itungiraje muri Afrika y'Epfo ibase iyo business urumva ukuntu ingana Abdi bamukuyemo 70,000 nibi 75 by'amadolari Eda Mike Aya. muri business kandi n'ibikombe barabishaka business ni kimwe mugabo ukuntu ikorwa biratandukanye Aigle Noir ubundi bakora business ifise ikizozana muri kazoza biratandukanye n'ibi bintu byo kumva ikipe ngo gurishije hari umuntu umwe twari twicaranye hano avuga nti iyi ekipe ya Rukinzi iri kwirasohora abakinyi benshi cyangwa ati sora bande yinjiza ya ko bita ngo bafise abakinyi beza mugabo abakinyi beza bose bagenda amasezerano aheze canke basa nabigurisha babasigira iki babasigira iki ukira umbabarire ndaguciremo gatoya umukinyi yitwa Desire Iradukunda agirana kontra na ekipe yitwa Ngozi City Yeah. yarabwiye ngo nkoze performance itari nziza y'igitangaza mugabo atari mbi bari ekipe yo hanze ishobora kunyifuza ngerageje kuraba urwego rw'ivyo nerekanye Yeah. jewe ndasinya mwe murampaye avance nimuyampe yose mumpe avance nihaza ekipe yo hanze urumva inshaka canke nziza gusumba ngo zisiti hano mu Burundi Yeah. nsubiza avance hanyuma ngende amagaju yaciyaza Desire acasubiza miliyoni 2 muri 5 bari bumvikanye carigira mu acarigira magacu ya wumva ayo ma ekipe ugwega ariko edi sasa rero Flambeau centre meme naho bana bakinyi bari gusohoka uravye recruitment bakoze turavye abakinyi binjije sonde jero nango iyo experience mu piro w'amaguru barayifise ariko uravye uburyo twanabigarutse ko rafa passé hari gusohoka babakinyi bo bari bamaze kuba basha muri projet za Flambeau centre bari bamaze kuba bamenyerana uvuga ngo ino higano rya Primus League Burundi turi hari kwinjira abakinyi tubona ngo nimba hinjiye abakongomani babiri umukinyi w'umukongomani kugira ngo afatishe muri Primus League asabwa arafata arasabwa ni muri umwaka wa mbere kenshi ale exception imvaga yari umukinyi mukuru yatembereye kuko nk'uyu musore Maripongo yavuye muri Centrafricaine byigeze ko bivuga ko yarakina muri equipe nationale dushaka na wowe yarakinye match ziringa yarakinye muri za Maroc yarakinye atandukanye hamwe turavye nk'abakinyi bariko nivyo semere sinzi njya no kudugaruka rwego kuva muri Etincelle kuko iwe ina Primus League arayimenyereye yari gitangaza muri ubwo ntabwo mufise ko zino simu ahubwo zishobora gufata bano basubirize bano bakinyi bakabanza gufata zino simu kugira ngo babanze biyetegere neza muri systeme za Paris muri systeme za Flambeau centre ndetse n'uburyo Primus League Burundi kinwa ibintu byose bizoba muri Flambeau bibi bizogaragazwa n'urugero n'ububi bw'abakinyi bafiswe n'iyi ekipe nzobitumbereza ku mugabo witwa Sabo Paris imbere ya byose ndetse n'ubuyobozi bw'ekipe ya Flambeau centre kuko Dodi yavuye mu uno mugwi biravuga ko nawe yaraba noneho yanavyidoga no mu itangazamakuru akavuga ngo mu bakinyi jewe mfise n'abakinyi nifuza gutunga hari abakinyi benshi nakabaye nipfuje kuba mfise ntafise mugabo ubuyobozi ntibushobora kuma amafaranga nje ku isoko ngura abakinyi ariko ubwo buyobozi nyene ugasanga nibwo buriko burasezeranira miliyoni z'amafaranga y'amadolari abakinyi bayo aho bogera canke se bivanye naho bazoba bageze mu nkino hakuyama ngo nje ku isoko isoko kuyaho mumenyereza kugira ngo aje ku isoko si byo yambwiye ibi nivyo mbona nivyo wewe uyumvira oya ariko ukuri nuko uyu mugabo yigeze ko bakenera abakinyara n'abasaba ntibabamuha ariko kandi ukaraba kubijanye n'amafaranga asohoka muri Flambeau centre muri projet z'ekipe ugasanga ari amafaranga yakaba yafasha kugira ngo ekipe ikomere n'ibindi by'amategeko nza guca ngarukana ikintu kivuga ngo eska bariyo hariya twita ko atamusaruro bariko baratanga bazanywe nande nico kibazo ko yavuga ngo ndahindukira kuri bando touche simbone y'abakinyi yamara bariyo twokwita ko ataco bariko baratanga nk'aba Picler na ba Jodasemba z'umutima bazanywe nande ko baje doda rimwe ririya nzu nico rero mvuga ugerageje kuraba rero hari impande zibiri zitegezwa kwagirizwa bino bintu nivyo uruhande rw'umumenyereza rurimo
genda narushira imbere kubera ikintu kimwe kivuga ngo wowe projet wakiriye turacari genekerezo rya 22 kwezi kwa mbere yahawe akazi hasigaye n'imiburi buri minsi irenga 10 yo kugira kugira ngo ma transfer yugare umaze gushika muri club ya Flambeau ugasanga abakinyi ufise ntibashobora guhura n'ivyo wifuza ko bakina kubibona mu mimenyerezo buri munsi mukorana kutakaje umwe mu bakinyi waruzi ko bari bafatiye runini equipe ya Flambeau Centre wakoze iki kugira ngo equipe guhundi mukinyi ashobora kuza kugufasha kugira ngo witware neza muri champion niyo mpamvu mvuga ngo hari uruhande rumwe nca negeka ko mumenyereza yitwa Sabo Paris cyangwa umumenyereza wa equipe ashobora kwemera akazi na projet atagwaniye bwa burenganzira bw'ivyo we yifuza kubaka muri equipe uruhande rundi nugo ubuyobozi bwa equipe ya Flambeau Centre je ntabwo babunini mfise kubijanye na saison ya Flambeau pe nivyo arashobora kuba ukunanirwa bivanye nuko umukinyi umunsi arashobora kumubona nka mwiza ariko ejo ntaguha ibintu bimeze neza ndibuka uyu muhungu Nyabli Briner Nyabri yinjira muri Musongati mu nkino za gicuti zigera kuri 3 bakabona ko ari umukinya aje kuyobora ubusatirizi bwa Flambeau bwa Musongati Football Club ariko twinjira muri championnat match 3 zine 5 6 ataraside igisino na kimwe ndetse atakena ariko arafasha mu busatirizi hargiye umukinya ashobora kugenda muri pre-season cya mu nteguro mugabo match ukabona yuko ibintu bitagenze neza gender trusting ivyo Flambeau bashobora gukora nubwo ntababona nka equipe igiye gutwara igikombe cya Primus League Burundi barashobora kuzoza mu equipe ashobora kugwana mu gikombe cya Coupe du President bagashobora no kugitahukana ngo rero reka tubirindire Sabo Paris nta kinini numva no mutuma canke numva ubuyobozi bwa Flambeau Centre bwo muremeka ko ngutaduha igikombe nibi nimba bamuhaye project nizere ko yaba presenter ikintu ciza kwiye gukora canke yipfuza gushikana ko Flambeau bamuha umwanya bigereko ibijanye no kudandaza byo ni ikintu ciza cyane kiriko kirafasha nabana bakinyi gusoka kugira ngo baje kurabaga uko hanze biba ya ni hariho n'ikindi kintu cha visibility ubwo nimba abakinyi presque nk'utarasohoka kugira ngo asohoke shimye usohotse gusohora Mose nk'ugusohora aho ndabishima nkavuga nti hari amahirwe yuko championnat y'u Burundi ishobora kubirosa inyenyeri ija kumurika muri Tanzania nivyo rero Flambeau Centre rero na Singida Black Star bamaze kumvikana kuri uno mugabo ndumwe Mose cyo tugiye kwarondera ni Flambeau yinjija ayangana iki Mose agiye guhabwa iki nkuko kuri Green Wire twabimenye kuri Abdi nabandi ubwo Flambeau Centre rero nuko batabitanze mugabo naheruka kubona Singida baheruka gusinyisha umukinyi ibihumbi 220 amajana 240 nanse kukubesha ngaha ama equipe agiye kwicana mu Burundi biriya bihumbi 100 vya kafu ko ryabonetse biriya bihumbi 100 vya kafu ma equipe azokwicana ubona Musongati banka kuri kurandidi ngo nibindi ati Primus League cyangwa Coupe du President gusaba kwanza gushaka amafaranga kubaka pro ubu wombira ngo Vitaro yo kwicana nibindi kina imbere ya Interstar na nyene rindi ruzorabasha Gobere Sanjes uzoraba umwire nuko rero ibintu bimeze muri Flambeau Centre turi kumwe na Hori turavugana